Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ingingo y'ijana na 68 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi iravuga ko uko amezi 6 aheze umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ashikiriza imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye icegeranyo c'ingene leta yashize mu ngiro imigambi yayo. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 Myandagaro uyu mwaka wa 2022 inama nshingamateka na nkenguzamateka zarakoraniye hamwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Alain Guillaume Bunyoni yari yaje gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu gushira mu ngiro imigambi yayo mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022. Ibikorwa vy'uwo munsi bikaba vyari birongowe na nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Ubushikiranganje rero bukaba bwararanguye ibikorwa vyari bibugenewe ku rugero rushimishije kuko bwabiranguye muri rusangi ku rugero rungana n'amanota 90%. Ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira bukaba aribwo bwaronse amanota 100%, bukurikiwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ku manota 98%, hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ku bice 97%. Hariho ibikorwa byari byitezwe na cyane ubwa mbere hariho igikorwa kijanye n'ibikorwa rusangi. Igikorwa kijanye n'ibikorwa rusangi ni igikorwa gitekanijwe ku bushikiranganje bwose. Nitugiteba ko kuko turavye turabona yuko ubushikiranganje bwose ico gikorwa bwagikoze neza. Hariho igikorwa kijanye no kuvugana n'abakozi. Ico gikorwa kijanye no kuvugana n'abakozi naho nyene ubushikiranganje bwose bwarakiranguye kuko mu manama 12 y'abategekanijwe haba ibujumbura canke ruguru yaragiye arakorwa. Mu manama yo hagati na hagati mu gihugu ategekanijwe buri uko amezi 3 agiye nayo nyene yarahejejwe arakorwa. Hariho igikorwa gira gatatu kijanye no kurwanya igiturire. Ico gikorwa naco nyene cyarakozwe mu bushikiranganje bwose kw'ingingo zarategekanijwe kugira ngo mu ntwari bereye ibintu byo kurwanya igiturire biheze bikogwe. Harabahanywe, hari n'abakuwe mu mabanga. Hariho n'igikorwa kijanye no kumenyesha abene gihugu uko ibikorwa biriko biragenda. Ubushikiranganje bwose bwaragikoze. Ico gikorwa naco kikaba gisaba yuko buri mushikiranganje nyuma y'amezi 3 aheza agashikiriza bicishije kumbonesha kure no kuzindi mbuga ubushikiranganje bwa bufise ibikorwa vyaranguwe. Ivyo rero byari bitekanijwe buri mezi 3 byarakozwe neza nkuko byari bitegekanijwe. Ibikorwa byo gusanga abakozi ku kivi navyo nyene byararanguwe muri iki gice cy'umwaka turiko turasuzuma. Haba hategekanijwe yuko niburi haba usanga abakozi ku kivi inshuro 4, ariko hakaba haba ibikorwa biba buri kwezi bikozwe n'izindi nzego zo hasi. Ayo madesante nayo nyene yarakozwe. Twovuga rero tuti mu ncamake ibikorwa bigenewe ubushikiranganje bwose buhurirako byararanguwe neza atakivuyemo. Muri ivyo bikorwa rero turabona yuko dufatiye ku biharuro tukaraba n'ingene ibikorwa vyakozwe mu bushikiranganje bwose, twovuga yuko igiharuro mfatiro ngereranyo ku bushikiranganje kuri leta yose ibikorwa byashoboye kurangurwa ku bice biri hagati ya 75%. Ubushikiranganje bwashoboye gukora bike turavye ivyo bwari butekanijwe gukora bwabishitse ko ku bice 75%.
hari n'ubushikiranganje bwashoboye gukora 100% mu byo bwari bwashinzwe gukora. Hanyuma rero igiharo cyo hagati to moyen ikaba ibice 90% byashoboye gushikwako mu gushirwa mu ngiro mu gushira mu ngiro integuro y'ibikorwa vya leta byo muri uwo mwaka. Mu gice ca mbere igiharuro cyo hagati cari ibice 79%, hanyuma cari 79%. Murumva yuko habaye akigoro kugira ngo dushobore kuduza umwimbu tugereranije igice cy'umwaka ca mbere tukagereranya n'igice ca kabiri arico ca nyuma cy'uyu mwaka. Ubushikiranganje bugera ku 9 nibwo bwashoboye kuronka amanota angana canke ari hejuru ibice 90%, butandatu nabwo bukaba bwaronse ayangana canke ari munsi y'ibice 90%. Mu baronse ayari hejuru y'ibice 90% hari ubushikiranganje butanu bwaronse yari hejuru y'ibice 90%, aho mu bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda bwaronse amanota 100%. Ubushikiranganje bujejwe indero bwaronse n'inyigisho za kaminuza bwaronse amanota 98.1%. Ubushikiranganje bw'imigenderanire nabwo bukaba bwagejeje ku bice 97%. Ubushikiranganje bw'ubutungane ibice 96%. Ubushikiranganje bw'igihugu ca leta nabwo ibice 95%. Muri iyo raporo rero turabona yuko tugereranije n'igice kirangiye hari akarusho kahabaye mu bisata vyose. Egome nivyo iki gice ca nyuma cy'umwaka cyahuye n'ingorane zitari nke, dufatiye kukiza ca coronavirus kitigeze kiduha gahengwe, tugafatira ku ntambara yadutse hagati y'Uburusiya na Ukraine yatumye haba ibibazo bitari bike, haba muri ivyo vy'igitoro nyene tuvuga n'iduga ry'ibiciro ku vyankenerwa bimwe bimwe, bigatuma haba ibibazo byo kugira ngo abantu bashobore kuronka ivyo bipfuza neza. Ariko harabayemwo nikiza cinyonko yo mu kiyaya ca Rift, naco nyene catumye haba ibibazo bitari bike mu bijanye no gufungura, bigatuma n'ibiciro bimwe biduga. Abashinga amateka n'abakenguza amateka barafasha akanya ko kubaza ibibazo, aho bagarutse ahanini ku bijanye n'ibiciro vyaduze ku masoko, bagasaba ko ububiko bwa leta bw'ibifungurwa bwoza gusahiriza kugira ibiciro bigabanuke. Nabonye yuko ubushikiranganje bwose bwaronse amanota ashimishije mu byo bakoze, ariko nje nibaza ubushikiranganje bw'uburimyi ndavye ingene umwimbu mu masoko uriko waduze cyane, ibiciro byaduze cyane, inama nibaza nikumbure ivyo byose ubwo bushikiranganje bwaragize ikibazo. Ariko numvise igice cy'impumuriza hariho amastock y'imfungurwa batubwira ashika 150 babitse mu mastock yabo. Nibaza rero ko leta yibitse amastock y'imfungurwa niba iri kiragira speculation mu byo batangaza. Uno munsi rero turavye ibiciro bimwe bifashe ku masoko, tunagomba sabe niba umushikiranganje ayo mastock yashire ku isoko kugira turabe yuko ibiciro bihari byo shobora gutezurirwa habere kirinde nivyo muzi twese dusubira ku masoko. Nico gihe tubona objective biramagiriye ayo mastock yo bibaye ati kugira ibiciro bigabanuke. Barabajije kandi ku bijanye n'ikena ry'ifumbire rya fomi hamwe n'ibidandazwa nk'isukari, isima hamwe n'ibinyobwa vya Brarudi. Ikibazo kijanye n'ifumbire iva muri fomi abenegihugu baridoga cyane ko batanga amafaranga, hakagira n'igihe babaha ubutike bagiye ko ariko bazana ifumbire ntibashobore kuyironka. Nk'akarorero hariho n'ikomine imwe yo mu ntara ya Bubanza abenegihugu bamenaguye imodoka mu sitanteri bivuye ukuntu banse gutanga ifumbire afatikanye n'abarongoye mu ntara ya Bubanza. Mbere
mbega kuki iyo fumbire itaboneka fomi ikaba yemera ko yakiriye amafaranga y'abenegihugu. Ikibazo cya kabiri ndakibaza ubushikiranganji bw'ubudandaji. Ubushikiranganji bw'ubudandaji hariho ikibazo kiri mu bihingurwa na Braludi, Sosumo na Buseko. Mbega ibyo bidandazwa kuki bitaboneka ku isoko, niyo bibonetse ugasanga birazimbye, biba byavuye kuki? Kuri ivyo bibazo umushikiranganji wa mbere yaratanze umuco ati abasumyi babandanya biyongera, bisaba rero izindi nguvu mu kugwiza umwimbu. Ati kandi hari n'izindi ngorane Uburundi butisangije ahubwo ziri ku rwego rw'amakungu. Abarundi turacakeneye gukura amaboko mu mpuzu gusumba kugira ngo dushobore kuduza umwimbu. Igituma ibiciro biduga ni bituma byinshi, si gituma kimwe. Muri ivyo rero harimo umwimbu wabonekanye, harimo abakeneye gukoresha uwo mwimbu, ariko hariho n'ibindi byankenerwa usanga bituma ibiciro biduga. Aha nk'igitoro gikenye ni ngombwa ibiciro biduge, kuko usanga naco arico gisahiriza kugira ngo bishike ku isoko, nico gisahiriza mu bitari bike. Hari ibintu rero bimwe bimwe Uburundi butisangije bituma ibiciro biduga. Sico twaje ko, ariko kwari kugira ngo umuntu amenye yuko gome n'ivyo biri muri stoke hariho urugero baje barabisohorako, kandi twumvise yuko twibukije ko iyo stoke itoguma ari stoke kandi ibintu biriko biramera nabi. Nivyo koko tuzoheza tukije ko turabe utwo dukeyi tuhari nimba barataratangura kubishira ku isoko, kuko iyo ntumbero yari yatanzwe. Sinohava ndabizeza ngo turiteze yuko n'ivyo babisigaye bobishira ku isoko ngo ibiciro bica bigabanuka, kuko igituma ibiciro byaraduze si umwimbu wonyene dufise ngaha uko ungana, ariko hariho n'ibindi mbere n'Uburundi butisangije bituma ibiciro biduga. Umwavu urakena, kuko umwavu gitangura gukorwa hano mu Burundi n'imbere y'uko ukorwa abantu ntibari bwawijukire gose, kandi no guhimiriza abantu kurima, gushira indimiro hamwe, kurima mu makoperative, kurima indimiro nini, abaserukira abandi, abatware n'abategetsi kwijukira kurima ku indimiro nini ntivyari bwaje mu ngiro. Rero byaragiye mu ngiro, byaciye bigaragara yuko umwavu duhingura hano mu Burundi ni muke, kandi iyo ikintu kimaze gukeha ni ngombwa kugira ngo kibonekane habi ibibazo. Umwavu rero ni muke, niyo mpamvu mwabonye umukuru w'igihugu yanahimirije ko ahubwo abandi bashoboye kubaka amahinguriro boyubaka, akanahimiriza kugira ngo ishyirahamwe fomi rifatwe mu mugongo rishobore kwaguka rigwiza umwavu gusumba. Ico rero nico cambere gituma mbere na leta ishiramwe n'uburyo bwinshi kugira ngo igiciro higume kigabanutse, ariko nico gituma n'umwavu utabonekana mushoke ukwira hose mu mwanya ukenewe. Aha twonibutsa ko hambavu y'agatasi n'impeshi hagiye kwirima ryo muci, abantu bashoboye kuvomera canke bakarima mu myaba, kikaba ikiringo higira gatatu naco nyene gisaba umwavu. Rero ngaha nibaza ko atamajambo maremare yokenerwa, ahubwo hokenerwa ibikorwa leta iriko irakora kugira ngo umwavu ugwizwe, kubera dufise ibyo tuwukoramo ngaha mu Burundi, amahinguriro ukora agwire, irihari naryo ryaguke rishobore kugira umwavu mwinshi kugira ngo bigende neza. Akajagari karava mu kudatunganya neza akazi, ugasanga uburyo burashika ku maposta, uko uburyo ntibugenda muri fomi, uburyo buja kuja muri fomi ari uko umwavu usohotse, hanyuma nabo bakabona guharurirwa amahera y'umwavu wasohotse. Umuntu rero avuze ngo muri fomi amafaranga baba bayafise, hanyuma ntibatanga umwavu, siko biba biri. Ariko hari abatatunganya neza kugira ngo
baba abajejwe indimo baba abajejwe intwaro ubwo wabonekanye ushobore guhabwa abawurihiye ku rugero. Ivyo navyo bikaba vyaritaweho kugira ngo ntibisubire kuza biratera akajagari. Ngira ngo mwarumvise ingingo zagiye zifatwa na leta zifatwa n'ubushikiranganje bujejwe kugira ngo induru zaba zadutse kubera ivyo zihave ivyabwirizwa gukoreka bikoreke. Kimwe coco ivyo bintu byose uko ari bitatu, ingorane ya mbere ihari muko umwimbu batanga udahuriranye n'ivyankenerwa by'abarundi. Umwimbu utangwa ni muke, haba muri Brarudi, haba muri Buseko, haba muri Sosumo. Isukari ya Sosumo ibonekanye speculation zishazihera. Mugabe isukari tahari ni ngombwa yuko izo speculation zihaba kuko ntibikwiye kubera abayikoresha babaye benshi n'ivyikora byabaye byinshi. Iyo turiko turahimiriza tuvuga tuti habe amahinguriro industrie de transformation, tuza kugaruka dusanga iyo sukari nayo ikenerwa gose. Iyo niyo ntambamye ya mbere, ni nayo mukenyuro wa mbere ukenewe uri kurakorwa na leta kugira ngo ivyo bintu bibonekane ku isoko ku rugero ruhagije. Aha harimwo ugusahiriza kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora byinshi, harimo kandi no kugurura abashoboye kubikura hanze bakabikura hanze mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora gushika ku rugero akwiza abarundi bose ivyo bipfuza. Ikibonekeje rero muri ico cegeranyo nuko amanota yatahukanye ubushikiranganje butandukanye muri ico kiringo yateye yiyongera ufatiye ku cegeranyo cyo mu gihe giheruka hamwe mbere n'ibikorwa vyaranguwe. Inama nshingamateka irashigikira ikongera igatera intege leta mu twigoro iriko irashira mu guteza imbere no gutsimbataza imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Muri iyo ntumbero ku munsi wa kane igenekerezo rya 11 Myandagaro uyu mwaka wa 2022, inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'u Burundi na leta zunze ubumwe z'ibihugu vy'Abarabu Emirats Arabes Unis ajanye no gutsimbataza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ambassadeur Albert Shingiro niwe yari yarungitswe na leta gusigura ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'inama nshingamateka. Ati imigenderanire hagati y'u Burundi na leta zunze ubumwe z'ibihugu vy'Abarabu yari isanzwe ihari kandi ari myiza kuva kera. Iyi nteguro y'ibwirizwa ije kuyivomera. Ije rero kugwiza ibisata ivyo bihugu bibiri vyari bisanzwe bigiriranamwo imigenderanire, gutsimbataza ukwizerana hagati y'ivyo bihugu bigenzi, hamwe rero no gushira mu ngiro politike nshasha ya leta y'u Burundi yo gutsimbataza imigenderanire n'ayandi makungu ihagaze ku butunzi. Imvo n'imvano rero y'ayo masezerano novuga ko ihagaze nko ku bice nka bitatu, ibyo no kwita inkingi zitatu cankwe zine. Iya mbere ni inkingi novuga nti amasezerano agamije gutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ico gihugu. Twari dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza, iyo itabi hari umukuru w'igihugu kumbure ntaba yarakigendeye ico gihugu umwaka uheze. Imigenderanire myiza rero nayo nyene burya kujya kw'abantu kw'abagenzi nukwamiza ko umuntu akaguma avomera yenyegeza kugira ngo imigenderanire igende itera imbere. Iyo niyo ntumbero ya mbere. Intumbero ya kabiri niyo kugwiza ibisata twari dusanzwe dufitaniye imigenderanire n'ico gihugu, kuko nko mubizi hari hama amasezerano ugasanga ibisata ni bikenya, mugabo ubu ibisata vy'imigenderanire twarabigwije ngira ngo na kabiri cyangwa gatatu kugira ngo dushobore gufashanya n'iki gihugu mu bisata binyuranye twese dufisemwo inyungu. Imvo ya gatatu novuga ko ari nko gutsimbataza ukwizerana hagati y'u Burundi n'igihugu ca Emirats Arabes Unis.
kubera amasezerano dusinya n'ibihugu mu bisanzwe si amasezerano avuga yuko iyo utayashyize mu ngiro baca bakujyana irahe hariya muri sentare mpuzamakungu. Ni amasezerano ahagaze ku kwizerana ibyo twita mu gifaransa confiance mutuelle. Iyo rero mukoze amasezerano nk'aya mukavugana ko muzoyashyira mu ngiro atagitsure, byerekana yuko ukwizerana kuba kuriko kurakomera hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Iyindi mvo ya nyuma ya kane rero ya nyuma ni ijanye no gushira mu ngiro politike shasha y'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Nk'uko mubizi ari politike ihagaze cane kuco twita imigenderanire y'ubutunzi, diplomasi économique. Umugwi w'amaho ujejwe indero, ugwaruka, inkino no kwitagadura, imico kama no kumenyesha amakuru wari wize ubwibanze iyo nteguro y'ibwirizwa, wasabye ko hokwemezwa igisabo bimwe bita recommandation mu rurimi rw'igifaransa cyo gukuramwo ingingo yo muri iyo nteguro y'ibwirizwa ivuga ko hoba gutizanya amatongo yo kurima kuko itajanye n'ingingo ya 13 y'ibwirizwa rigenga amatongo mu Burundi na nyaburya kandi amatongo atera yaga. Bamaze kwemeza ko iyo ngingo ivamwo nk'uko umugwi w'amaho wari wabisavye, abashinga amateka baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Kuwa gatandatu wa mbere w'ukwezi k'umunani uko umwaka utashe harahimbazwa mu Burundi umunsi mukuru w'amakomine, umunsi mukuru washinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakoni 203 yo kuwa 31 Myandagaro umwaka w'2013. Kakabara karyo kubavuka komine ko guhurira hamwe muri komine yabo bakaganira bakavugana ibijanye n'iterambere rya komine yabo, bakirimbura bakongera bakaganira ku migambi ya komine yabo. Ku nshuro y'icenda uwo munsi mukuru ukaba warahimbajwe mu Burundi bwose ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 6 Myandagaro uyu mwaka. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, yari yitavye ibirori vy'uwo munsi mukuru muri komine avukamwo ya Matongo mu ntara ya Kayanza, vyabereye ku kibuga c'isoko y'Ikivumu. Musitanteri wa komine Matongo amaze gushikiriza ubuzima bwa komine busanzwe bwifashe neza mu bisata vyose, yarashikirije ivyaranguwe. Ivyo navyo bikaba ari cane ibitaro vya komine hamwe n'ivuriro rya Murambi vyubatswe, hamwe rero n'ibibanda vy'isoko rya Kivumu. Nayo kubijanye no kugwiza umwimbu, abenegihugu b'Imatongo bamaze guhimirizwa kubijanye no kurima muci bakoresheje kuvomera, bariko baravyijukira cane. Irici imitumba 10 ikaba ariyo irikirarima ku misozi ikoresheje kuvomera. Komine ifashijwe n'imvukira yarubatse kandi amazi ya Rusengo ahashika indwi hose mu ntumbero yo kwegereza abenegihugu amazi meza. Mu migambi komine Matongo igiye kuranguranaho harimo cane kubaka inzu y'amanama ya komine, ibiro by'abakuru b'imitumba hamwe n'ibindi bibanda mu isoko ya Kivumu. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, akaba yarashimye ivyaranguwe, ati iyo abenegihugu bihaye gukora ikintu baragikora kandi kikaranguka. Ati igihe cyose nukwama dukora dufise intumbero yo gushika kure. Kuri uno munsi rero twavuze uri hejuru, no munsi wahariwe amakomine kugira ngo yirimbure, turabe mwikomine ivyakozwe, ibyo twashoboye, ivyagoranye, ivyatunaniye, cyane n'ibindi tuzorangura mu minsi iri imbere. Ariko duhereye ku kurimbura ivyakozwe ivyo ari vyo. Twumvise kuvyega ikomine Matongo, kubitwega twumvise ko haranguwe ibitari bikeya. Twumvise n'ikimenyamenya nyakubahwa Musitanteri aratubwira ati mu bisata byose
duhereye ku by'uburimyi ibintu ni sawa, nibyo koko, none si sawa ga yemwe, ni sawa cyane. Iyo rero abantu barima bakimbura, ni intango y'ibindi byose bikurikira. Umwe wese mu byo akora, mu kazi arimwo, agerageze kuba uwa mbere, agerageze gukora ibyo abandi badashoboye gukora byiza, abo uwa mbere, tumukeze nk'uko naba tubakesha. Nicyo duce tubifuriza muri kano kanya. Akaba yasabye ko iruhande y'imigambi yashikirijwe hojamwo umugambi wo kubaka ibiro vya komine. Nayo kuvyerekeye kwagura isoko ya Kivumu, Nyeniteka yaciye yemera guterera ku giti ciwe n'umuryango wiwe, aho yemeye kuzokubaka ikibanda kinini kandi mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe. Ku ruhande rwiwe, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Abel Gashatsi, asanzwe ari imvukira ya komine Mbuye, yarifadikanije n'izindi mvukira z'iyo komine mu guhimbaza uwo munsi mukuru ku mugwa mukuru wa komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Muri ivyo birori, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yarashimiwe hamwe n'izindi mvukira za komine Mbuye zitanze kurusha abandi mu gushigikira komine mu bikorwa vy'iterambere, aho musitanteri wa komine hamwe n'umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Mbuye batanze impapuro z'iteka kuri izo mboneza. Mwijambo yashikirije, umushingamateka Abel Gashatsi yaribukije intumbero y'uwo munsi mukuru w'amakomine, yongera ati ni umunsi wo kwibuka ko komine ari impetso yawe, kandi ko muri abavuka komine muba muri abavukanyi abazimyamuriro. Umunsi wo kwirimbura, ni umunsi wo kumenya ko ikomine yawe ariyo mpetso yawe. Kuba dufise komine nziza ya Mbuye, kuba dufise intara nziza ya Muramvya, kuba dufise igihugu ciza c'u Burundi, twategereza kuzirikana tukanashimira n'Imana. Mbega ni kuki twavukiye mu Burundi? Mbega ni kuki twavukiye Muramvya? Mbega ni kuki twavukiye muri komine Mbuye mugabo tutavukiye ahandi? Ivyo tumaze kubizirikana bikatwegeranya. Umuntu musangiye komine, umuntu musangiye zone, musangiye umutumba, aba ari umuvukanye, aba ari umuvukanye. Kuko ndemeza neza, iyo ugwaje umugwayi, iyo ugize ikibazo kinakiriya, utangura kwitura ukwegereye. Iyo umuvyeyi afashwe n'imbanyi, umuntu wa mbere utabaza nujya muhana karimbi kugira bikunde bagufashe umushikane kwa muganga. Jewe rero ndazirikana, turazirikana ko kwitwa umunyembuye, kwitwa umunyamuramvya, kuba turi mu munsi mukuru nk'uyu, bitegereza kutwegeranya tukazirikana, tugakomeza urukundo twari dusanganywe. Yaragarutse kandi ku bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe n'imibano, cyane cyane ku muco wo gushigikira abantu aho nikora, na cyane cyane abatamakazi bageze mu za bukuru. Ibirori bikaba vyasozerewe n'umugigwa wo gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa kavukire. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, naho ubutaha.